gice ca mbere rero bikaba byarangiye tubona yuko hari ikintu cinyegeje inyuma ya Relex n'uno mukobwa Betty mu kumenyana, ariko kuri iyi ncuro naho tubona yuko Relex yari yamaze kwatakwa muhira, umujama akaboneka yuko yariwe mwene inzu, akaba yari kaza amubwira yuko hategetswe kumuhereza inzu yiwe kubera ko byamunaniye yuko ashobora kuba yamuriha amahera y'inzu. Yamubwiye ati naguhaye indwi zibiri gusa zaramaze guhera, none ushaka ngo ndakongere amezi abiri ntivyokunda, ndabizi neza yuko utegezwa kumvira mu nzu byanka byakunda. Ariko ku yindi ncuro naho tubona Betty yamaze kumenya amakuru neza yuko umusore agiye kwirukanwa mu nzu, amubwiye ati narinda kuzaniye no mafaranga rero kugira ngo ushobore kuba wakimutse ukava hano ahantu siheze yuko washobora kuhaguma. Ariko umusore yabanje kwigirisha nkuko umenga ayo mafaranga ntayakeneye, ariko Betty abanje kuyamuhereza aravuga ati byanka byakunda nta muntu n'umwe yanka amafaranga umusore yarayatoye, maze yibwira yuko agiye gupanga inzu nshasha. Ubwo Betty nawe yarishimye kuba amafaranga yatumye, aramubwira ati sawa rero tuzohure ku wundi munsi umubwire yuko wamaze gupanga inzu nshasha. Umusore nawe aramubwira ati byanka byakunda nzoyipanga. Betty yamuhereje na telefone kubera ko umusore ata telefone yari asanzwe afise. Uno musore rero yagiye ahantu abona ahantu bashobora kubetinga, aracayo n'aya mafaranga yafise, ariko barangira yose bayamaze. Kuyindi ncuro rero kandi tubona Betty amaze kumva yuko umusore atimutse, amubwiye ibyamubaye ko byose yuko amafaranga bayamwibye, ariko ntabwo byari by'ukuri. Uno musore yari yajanye kuya betinga, amubwiye yuko banamukubise, ariko ntabwo byari iby'ukuri. Ubwo Betty yamuhaye imitwe yuko bashobora kwimuka, maze barajana ngo Betty amwereka aho kuba. Ariko bamaze gushika kwa Betty yamubwiye ati aha rero ni kwa muzehe, niho nsanzwe mba, rero ndashaka yuko woja kubana n'umukozi. Ariko birangira uno musore atemeye yuko abana n'umuzamu ngaho, yashaka yuko ashobora kuja kuba muri etazi je abone yuko hamerewe neza, kubera ko Betty yamubwira ati ngaho ari kwa papa wanje byari kuba byiza untwaye ahantu heza ukanjana muri etaje, apana kuza kubana n'umuzamu ubona yuko wambwiye yuko ari kwa papa wawe. Ariko no musore bivaye n'ubuzima yarabayemo yashaka kwiyemera ngo ntiyoba ahantu hakiriritse, ariko byarangiye nyene bidakunze yuko ashobora kubuja kuba muri etaje, kubera ko no mukobwa Betty yari yagerageje kumuronderera indaro. Ariko birangira Betty amubwiye ati byanka byakunda rero reka nje kukuronderera ahandi hantu ushobora kuba wabaye, ko ndumva ko hano utahashimye. Bageze ku muryango Betty amubwira yuko hari ikintu yibagiye, ariko mu by'ukuri nta kintu yari yibagiye. Arasubira indani aca agira ko ashiramwo n'ikare, amubwira yuko yamaze kugara. Umusore nawe amubaza ati kubera ko wugaye none we nakugaranye kubera ko ushaka kuba ahantu heza aho utahashaka, ndagerageje ko gufasha ariko uranka. Umusore amubwira ati nagutaniye. Ariko ku yindi ncuro naho tubona Subaru ariko yirukana uno mukobwa, mbese uno mukobwa baba basaniki. Ubwo yamubwiye ati rero ubu ntushobora kwemererwa kuba ngaha. Ariko bakiko baraganira, wa musore nawe Relex yamusanze ngaha ariko arirukanwa, amubwira ati umeze gute? Ubwo Betty yamubwiye yuko bamwirukanye, maze Relex amusa yuko boja kubana hahandi hamwe yari asanzwe aba, maze Relex bibandanya uko aremera ko bashobora kubana n'uno mukobwa Betty. Yaramujanye amushikana ndani, batangura gufungura utuntu tubayabaye, baryoherwa bakishima, rwari urukundo. Ariko tubona ku yindi ncuro kandi aho umugenzi wa Relex yari amaze kuza aho Relex asanzwe aba, amubwiye ati we rero urabona ujya mukobwa no mubakire, nabo ugende kuntu uwo mujomba kano umutere nkinda abe wabo bazoca gufasha unce ubaho mu buzima bwiza. Ariko umusore avuga ati kabisa umutwe umpaye niwo, maze kumutera inda ntibokwemera yuko umwana wabo abaho nabi. No mujene akaba ari byo yari karamubwiye yuko ategezwa kuba yamutera inda. Ariko ku yindi ncuro naho kandi tubona Betty na Relex basanzwe baryamye hari mu masaha y'ijoro, aho umusore yatangwe kwiyumvira ati mbesa nkora kantu ndabigenze gute. Umukobwa akamufata, ariko umusore nawe akagira ubwoba, yumva umenga ikintu ashobora gukora nukugikora nyene najya umuzigo kabisa. Ariko byarangiye
umusore atashaka gukora amahano, yagerageza kuba yakora icyo ashoboye rwose, ariko kubera ubwoba ikintu utamenyereye birangira bitanakunze. Aha rero tubona ari mu masaha yo mu gatondo, aho bariko baritegura ngo bashore kurondera utwo bakora. Ubwo umusore yaragiye koza amasahani, umukobwa nawe Betty agenda kudaha amazi, ariko umukobwa wa Betty amburiye yuko boja kurondera ibyo gufungura bakaraba kuno bobisuma, maze umusore aramubwira ati sawa nta kibazo. Ariko rero ku yindi ncuro kandi tubona bagiye gusuma, ariko bahurirana na Subaru, amubwira ati usi wa musore umwe yakwirukana, maze Betty aramubwira ati ego nuwo kandi ni musaza wanje. Ubwo nawe Subaru yariko aza asaba ikigongo, amubwira ati ntakushobora kunyirukana nkakujya nkuko umenga ntabwo tuvukana, waranyirukanye reka rero ngende, ubu naraje ndaronka ahantu nibera, ubu rero uri kuraza ngo umpamagara, warampamagaye ntabwo nubwo ushobora kukwitaba. Ubwo umusore Subaru yamubwiye ati amusore ngiye imodoka nahuguriye, maze umusore Relex aramubwiye ati iyo modoka hari ni ikivuzi kikuriwe, ahubwo kura hiyo modoka hari ugende. Umukobwa atangura kumubwira ati uranyirukanye, urabona yuko takamaro mfise, iyo modoka rero niyo uri kuraza unkangisha, si bisiga iby'abavyeyi, si iby'abavyeyi. Ariko birangira neza na neza umukobwa agumye mubwiza ukuri yuko atoshobora kugaruka kubera ko iyo modokari. Subaru nawe yagerageza kwisigura amubwira ati ahubwo Relex amubwira ati subirayo, ahubwo ubu n'umusheri wanje n'umukunzi wanje bebe, ahubwo tugende. Uvuze ngo uri umukunzi wanje, je nawe hari ikintu duhuriyeko, ntitwaranye none ijoro ryose. Ariko Relex reka aramubwira, ariko umukobwa Betty kamubwira yuko niba mwararanye atakintu wigeze ukora bumva n'umukunzi wawe gute. Ariko bivanye nuko Relex atakintu n'akimwe yigeze akora, umusore yari yamuhanuye ngo uraza kuraba ukuntu wokora umuti bigenze fresh ku birangira atakintu akoze. Noneho ubwo musaza we abaraje kumutora, maze birangira Betty yemeye yuko musaza we amutora, hanyuma bakagenda. Amubwira ati bye bye, maze Subaru amubwira ati warakoze kuba waramuncongiye, tuzokongera kuvugana. Ari Betty nawe kamubwira ati bye bye, tuzosubira kuyundi munsi. Subaru akamubwira ati bro warakoze, waragize neza kuncongira sister wanje, we tuzosubira poa poa. Birangira Relex atakintu akoze. Reka duhurire muri kindi gice kizokurikira. Like, comment, share, subscribe. Ciao ciao.